bisanzwe tubyumva ku mbuga ngurukanabumenyi canke ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu. Icyo twabesha ni uko igisirikare cy'Uburundi hariho uko igisirikare gitunganijwe ibikorwa kijambo. Igisirikare cy'Uburundi rero uvuga yuko icyabafashanye ni ukurwanya Reditabara. Icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga nabo nyene ingabo za Reditabara habaye zarabangutse zirashika hakiri kare baba bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu yuko abanyagihugu bari bamaze kuvayo. Ku mugoroba rero w'ejo mu masaha y'umugoroba twari intambara zari zahagaraye. Tubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Nizere ko mumeze neza aho muri nino hatandukanye mukurikiye amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza hano kumbonesha kure yacu ya YouTube. Numwanya w'amakuru agezweho ariko aravurwa cane nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru aribuze kugaruka cane ku ngingo irabana n'umutekano. Igisirikare c'u Burundi kivuye mu gacerere kigize ico kivuze ku bimaze imisi biravurwa yuko hari abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umviriza umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi akaba hejeje kugira ivyo hashize habona, aragaruka ko vyavuzwe ko hari abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo ivya Reditabara ndetse n'ukuntu abasirikare b'u Burundi bagiye kugwanya uyo muhari ndetse n'ibindi vyinshi vyagiye biravurwa yuko hari abasirikare b'u Burundi baba bariciwe mu ndwano ziriko zirahuza uyo muhari Reditabara ndetse n'abasirikare b'u Burundi bafatanije n'imbonerakure. N'indi vyagiye biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi ivyavuzwe mu bimenyesha makuru bitandukanye yo bikorera nga mu Burundi ndetse bikorera hanze y'igihugu. N'amakuru rero twagiye tubashikiriza amatangazo yagiye arasohorwa n'uyo muhari Reditabara wemanga ko wishe abasirikare b'u Burundi, ugatangaza n'ibitigiri ukavuga indwano ziriko zirabera ndetse n'amashira hamwe yigenga muri Repubulika ya Kongo bakavuga ko abasirikare b'u Burundi bafite ivyemezo yuko bariko baragwana n'umuhari Reditabara ndetse amakuru akavuga yuko ngo bagiye baranakora ibikorwa bitandukanye muri ico gihugu. Ivyo byose turaza kuvyumviriza muri ano makuru twumvirize ico mu gisirikare c'u Burundi bobo babivuga ko nkuko bejeje gutangazwa n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi. Mu makuru yacu kandi yuheruka twarababwiye yuko ngo hari n'inka 300 zavanywe mu gihugu ca Kongo zikaba zarinjirangwe n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru twababwiye yavuga ko izo nka zababa 300 ngo zoba zarinjijwe mu gihugu zisahuwe zibwe n'abasirikare b'u Burundi. Ayo makuru akaba yaratangajwe na SOS Media. Haravuzwe kandi ukuntu ngo hari imbonerakure zajanwe nabo hari imbonerakure zajanye n'abasirikare b'u Burundi kugwanya umuhari Reditabara zapfiriye muri Kongo ndetse ibiziga vyabo bikaba vyarahambwe mu kinyegero. Imiryango yabo gikaba yaranahawe amafaranga ibihumbi 500 ariko ikankigwa gushira habona ivyizo mbonerakure zapfiriye mu gihugu ca Kongo. Ivyo navyo vyaravuzwe. Haravuzwe byinshi cyane ng'abasirikare b'u Burundi ibiziga vyabo vyashikamwe Bujumbura bivanywe muri Kongo, ariko ivyo byose ngo bikaba vyarabaye akamizwe n'ingoma. Inyuma y'izo nkuru zose rero zagiye ziravurwa kuri ivyo bibazo vy'umutekano muri Kongo, abasirikare b'u Burundi bapfiriye mu ndwano, abasirikare ba Reditabara bapfiriye mu mirwano, imbonerakure zapfiriye muri izo ntambara. Vyagiye biravurwa kwisahurwa ry'inka 300 abasirikare b'u Burundi ngo baba baravanye mu gihugu ca Kongo bazivyeyo nkuko vyatangajwe n'ikimenyesha makuru SOS Media Burundi ndetse n'ibindi bivugwa vyose. Bamwe bagiye bavuga yuko ari ibihuha. Kuri ubu igisirikare c'u Burundi gitanze umuco kuri ivyo bintu, ariko ivy'igisirikare c'u Burundi catanze ko umuco canke catangaje bamwe bavuga ko atari vyo ngo kuko hari n'ayandi makuru yemezwa ko koko abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyavuzwe vyo ni vyinshi, ariko tudatevye canke tugire ibindi vyinshi cyane tubabwira kuko twarigiye tubashikiriza amakuru atari make kuri izo ndwano ndetse na Reditabara yagiye ikunda gusohora amatangazo ivuga ko iriko irakozanya ko iriko irarwana n'abasirikare b'u Burundi. Ni vyinshi vyagiye biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ngira tubanze dukurikire ivyo uyu mushikiranganje wo kwivuna abansi ahejeje gutangaza. Imbere yuko rero tumwumviriza ngira ndakwibutse ko nimba utarafyonda kuri subscribe canke s'abone
cane wobaza ugafyondako kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje uba mu mbere bashikirwa navyo. N'amakuru tuba twatohoje twifashishije umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino iba biriko biravurwa mu menyesha amakuru biba vyatangajwe n'abategetsi ndetse n'ibindi vyose biba biriko biragarukwa ko vyose turabibashikiriza gakombanisha kure yacu. Sangwe ikaze rero mu buryo bw'idonido. Hari amakuru nkuko naremeje kubikubwira ivyatangajwe n'uyo mushikiranganji, ariko reka tubanze dukurikire ino nkuru dukesha bagenzi bacu bo kuri radio Ijwi ry'Amerika. Tubanze twumve ukuntu Alain Tribert Mutabazi umushikiranganji wo kwivuna abansi wewe abitangaza, aho Uburundi bwatangaje ko atabasirikare bufise muri Kongo. Igisirikare cyo Burundi kiba gitangaza ko atabasirikare bacu bagiye kugwanira mu buseruko bwa Kongo, aho umushikiranganji wo kwivuna abansi Tribert Mutabazi yabitangarije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Ni nyuma yaho amashira hamwe yigenga akorera muri ako gace avugiye ko ahangayikishijwe n'abasirikare b'Abarundi bateje umutekano muke mu buseruko bwa Kongo muri ino minsi. Umuharire Tabara ugwanya leta y'u Burundi nawo nyene ukaba waremeje ko uri mu ntambara n'abasirikare b'Abarundi, yamara umushikiranganji wo kwivuna abansi yavyamiriye kure. Akaba rero ari inkuru dukesha bagenzi bacu bo kuri radio Ijwi ry'Amerika, ikaba ari inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru akorera i Kigali. Eka tubanze dukurikira ino nkuru y'Ijwi ry'Amerika, inyuma yaho turaza turaba n'ibindi biriko biravurwa ijya nino mu bisata bigiye bitandukanye. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko atagikorwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, gutyo ko atansiguro n'imwe ihari yotuma abasirikare b'Abarundi bajayo. Umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi yabwiye abamenyesha amakuru ko ayo makuru atarayukuri. Izo tumaze bisanzwe tubyumva ku mbuga ngurukanabumenyi canke ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu. Icyo twabesha nuko igisirikare cy'u Burundi hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijamwo. Igisirikare cy'u Burundi rero ntabwo kiri muri Repubulika kandi intwaro rusange ya Kongo, kuko igihugu kibanyi ca Kongo urabizi ko usanzwe tutariye umubano mwiza, kandi ngaha ntibaza yuko abasirikare ba Kongo baba barabizi, kuko igisirikare cyo muri Kongo dusanzwe dutaniye imigenderanire, turavugana turakora turahura. Rero ubwo abasirikare iwacu tuba bagiye hariya mu gihugu ca Kongo, hanyuma abasirikare mu gihugu ca Kongo ngo baheze babyemere mu gihe bataba bagiyeyo hisunzwe amategeko. Naho biruko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa Kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'Abarundi muri ico gice, ndetse ko batewe umutima uhagaze n'umutekano muke utegwa n'abo basirikare. Joel Namunene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira yasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu ntambara n'umuharire Tabara ugwanya leta y'Igitega. Avuga ko intambara zikaze muri lokalite ya Masango ku birometero nka 60 uvuye mu gisagara ca Uvira. Hari intambara igisirikare cy'Abarundi kinshi guhinga opposition yabo yitwa Monero Tabara barwaniye ahitwa mu Masango. Iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda, abandi baje mu misozi ya Uvira. None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Leta Tabara muri iyo misozi? Rero abo araboneka, abantu bahuye nabo bavuga yuko kibaje kurwanya abaturage cyangwa abamarimari, bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Leta Tabara. Icyo twosaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'Uburundi, ufite imbaraga atsinda ubundi. Ibi biremezwa kandi n'umuvugizi w'uwo muharire Tabara kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika muri Kongo. Uyo avuga ko yitwa Patrick Nahimana, yemeza ko intambara imaze indwi irenga. Niho umugwi wabo waza barawuhagarike, rero barurasa usubira inyuma. Maze gusubira inyuma waciye wicamwe imico ibiri, umuco umwe uguma ngaho, uwundi muco umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu.
gana hitwa mu Masango ariko naho nyene ingabo za leta tabara habaye zarabangutse zirashika hakiri kare baba bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu yuko abanyagihugu bari bamaze kuvayo ku mugoroba rero w'ejo masaha y'umugoroba twari intambara zari zahagaraye ubu rero turacarindiriye bishobora gukomeza no munsi bikabandanya ico bikoze umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi yamenyesheje ko igisirikare arongoye aho kija hose hanze y'igihugu kirinda gusaba uruhusha kandi bikubahiriza amategeko. Mutabazi yatangaje ko ibi bitigeze biba uretse aho cagiye gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano nko muri Centrafrica, Somalia n'ahandi. Iryari igisirikare cy'igihugu gishobora kuja gukorera amakungu birazi yuko bigenda biciye mu bijanye haba n'imigenderanire y'ubutakitanye n'ibindi bihugu cyane cyane nko mu burere nka EAC canke ibirafitene canke na Zodini nk'uko muvyumva hano canke mu gihe abarundi igihugu kiba cagiranye amasezerano n'ikindi gihugu kandi iyo bibaye ntibiba mu kigero kuko baba bagenda ahantu habona biraheza bikamenyeshwa. Igisirikare ca Kongo ntaco kirashikiriza kuri ibi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene Evariste Ndayishimiye yaheruka gukoranya muri yendwi abatwara intara indongozi mu gisirikare n'igipolisi ababwira ko bogaba kuko umwansi ari hakurya ya Rusizi muri Kongo yiteguye gutera igihugu ciwe. Raporo y'ishami CIRGL ihuza ibihugu 11 vyo mu karere k'ibiyaga binini yerekana ko ibisirikare by'ibihugu bihana urubibe na Kongo byaba byagiye muri ico gihugu kurwanya umwansi wavyo kandi ko kenshi biba atamasezerano yanditse ahari hagati ya Kongo n'ivyo bihugu no Burundi burimwo. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.